isoko yamaze kuboneka urupapuro rutwemerera gushora ikibonobono hano muri East Africa rwaramaze kuboneka. Urwo rupapuro rero deja ubu rurahari, rero bisigura ngo ubu nta bwoba nta wori mu kibonobono ngo abura hagishora, bisigura yuko ahubwo nibaze rero nibaze dukore kugira ngo dushobore kurima ikibonobono kituzanire umusaruro, kituzanire impinduka mu gihugu. Muri baya bimyemerere y'abantu y'amadini bavuga ngo byabaye ku Bisirayeli ngo byatubereye akarorero. Abo ni bimyemerere y'abantu. Bisigura iki ivyabaye kuri basokokuruza barenganye bagiye bakora ama projet atandukanye mu Burundi. Navuga ko byatubereye akarorero. Yes. Bisha bituma rero tuguma twikingira turaba byose byotuma ibikorwa bitaba bigenda neza. Ibintu dukeneye guhindura mentalite. Abenshi biva ku kuntu mu vyiyumviro byabo ubusanga umuntu ivyiyumviro byiwiwe akiyumvira ko Amerika arakora wenyene, kandi iyi system yo gukorera hamwe twebwe muri Afrika iratugora cane kora ko abazungu bobo bazi iryo banga baritahuye cyo gituma ubona bo bakorera hamwe. Rero nk'ubu umuntu mu bwihumbi 6 6,000 par action imvumenga n'umuzigo munini umuremereje mu gihe izo 6,000 naho yo mutakarana ngaha atakintu na kimwe avuga cyangwa agire gute, usanga no yagiye no gusorora arasha no gusorora ibirenga ibihumbi 6 n'ibihumbi 100 akabisorora akabinywa akabijya byose bigahera. Ariko mubwiye ngo utegure kazoza kawe bizoca bigorana. Ni hamwe rero uzosanga ejo biento yabizo microfinance yaba company ya kibonobono imaze gukomera azazoja kudepoza diplome ngo bamuhakaze akasharondera ahantu aca ku ruhande ngo tangi biturire kugira bamuhakaze. Oro naho yari kubigira gute, yari gushamwe imitahe, amaze gushamwe imitahe rero agaheza akaronkamwe nakakaze kubera ko yasize imitahe mu bintu by'iwiwe. Rero niba nyaruke niba nyaragase batarasigwa n'amajambere. Hello murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza c'Uburundi. Ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yaga TV. Uyu munsi nkuko mubibona ndi kumwe n'umu informaticien w'ikibonobono oil bamwita Ekoni. Reka ndamwakire yidondore anatubwire uyu munsi bishasha atuzaniye. Murahawe ikaze. Murakoze cyane bwana Omario. Ndizera ko mumeze neza, ndabaramutse cyane abariko baradukurikirana ku Yaga TV. Ndamutse kandi hariya na cameraman namwe nongera ndabaramutse cyane. Murakoze cyane. Yego. Ubushize barababonye barabazi basanzwe babamenyereye haba ku matere haba no muri bino biganiro tugenda turababwira ku iterambere ry'ikibonobono oil. Uyu munsi naho turashaka kumenya ni kihe kintu gishasha mutuzaniye. Murakoze cyane. Nkuko bisanzwe kandi dusanzwe twarabiganiriye ubushize. Turacari muri ca gikorwa nyene ca sensibilisation cyo kumenyesha abarundi bose n'amakungu yose yuko turiko turakira abantu umuriyoni twavuga ubushize kugira ngo baze tuje hamwe dukore umugambi uzoshobora kuduteza imbere twifashishije biriya biharuro twaharuye ujya munsi, na cane yuko ari byo bizotuma dushika ku iterambere rusange mu gihe tuzoba turiko turakorera hamwe twese ndetse n'abarundi bose bakavyumva ko twokorera hamwe kugira ngo dushike ku iterambere. Inyuma y'ikiganiro twakoze feedback yagenze gute? Hari abantu babandikiye ikiyaciyumvira abantu bacakiriye gute? Byagenze gute inbox? Murakoze cyane, abantu bavyakiriye neza. Bivanye nuko twatanze iriya nimero ya telefone y'abantu bashobora kuturonderako kugira ngo bashobore kumva byose bikwiriye bya kibonobono, kumenya amakuru ndetse na kujya twababwiye ko bagomba kurihira kuri gari mikash abatari hafi. Rero narabonye ko batanguye kugira gute bariko barinjira, rero mpamagarira n'abandi bose kugira ngo binjire. Ego muri make twavuga yuko ntibirashika kure ngo babibone ngo bavyumve,
bivanye nuko mubona ko iby'ubuhinga ngurukana bumenyi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi atari uko bikunze cyane. Ego. Reka tugire incamake y'ibintu vyari vyavuzwe ujya munsi uko havuzwe ibintu vyinshi kandi ngirakamaro. Umuntu aravye kino kiganiro atari yaravye kijya ca mbere, abo bantu umuriyoni bafitiye akamaro akahe mu kibonobono oil mu gihe boze? Murakoze cyane. Nkuko twabivuze ubushize, turakeneye imiryango canke abantu umuriyoni. Abo bantu umuriyoni twavuze dukeneye, ubwa mbere dukeneyemwo umuntu azoshobora kuziganya ibihumbi 4 ku kwezi, akagura umutahe w'ibihumbi 6. Umva amaze kugura umutahe akazaraziganya ibihumbi 4, agashobora no kugura agatabo k'ibihumbi 2 ko kuziganirizamo. Niko twabivuze ubushize. Hanyuma rero turakubita ibiharuro byinshi, mwarabibonye turi abantu umuriyoni tuziganije ibihumbi 4 uco wumva ukagwiza ku kwezi amafaranga bayinjiye. Mu gihe rero amafaranga yinjiye ari amwe azoza kudufasha ya migambi yose y'iterambere, ha mu vy'uburimyi, mu vy'ubudandaji ndetse no mu vy'ubworozi. Hanyuma kandi bya bihumbi 6 navyo mu gihe tuzatuguza iyo mitahe, urumva yuko bizodufasha kuri ya ntego dufise yo kurema ca gitegwa c'ikibonobono twavuga. Murumva yuko tuzoba turiko turagenda twishikira ndetse kugira ngo dushikene ku iterambere, dushikene kwihangiro tuzoba twamaze kwiha yo kuzogira nte kurima iki gitegwa c'ikibonobono, hanyuma tukagishora. Kuko ubu tuvugana vyarahindutse. Ico no babwira nka gishasha nuko isoko yamaze kuboneka, urupapuro rutwemerera gushora ikibonobono hano muri East Africa rwaramaze kuboneka. Urwo rupapuro rero deja ubu rurahari. Rero bisigura ngo ubu nta bwoba, nta wori mu kibonobono ngo abura hagishora. Bisigura yuko ahubwo nibaze rero, nibaze dukore kugira ngo dushobore kurima ikibonobono kituzanire umusaruro, kituzanire impinduka mu gihugu. Ni ya ntumbero twako turababwira yuko dukeneye abantu umuriyoni bazoshobora kugura imitahe. Kuko nibagura imitahe umutamwe wa 6,000, urumva yuko abantu umuriyoni azabona amafaranga menshi uciye ugenda kugwiza ibiharuro. Hanyuma bagashobora kuziganya ibihumbi 4. Bisigura ngo ibikorwa bizoba ari byinshi. Kindi twavuze yuko buri muryango wose uzoshobora niburi gukonsoma les produits tuzoba twashize imbere. Twatanze akarorero ku biharage n'ibigori. Tuvuga ati rero mu gihe tuzoba dufise nka produit, nimba ari ibiharage, nimba ari byo bigori, umuryango umwe bazoshobora no kugura 2 kilo, ibiro 2 by'ibiharage canke ibiro 2 by'ibigori, no kuvuga ibiro 4 muri rusange. Turakubita ibiharuro hajya, abadukurikiranye barabibonye ko uja gusanga niburi winjije inyungu y'400 ku ndwi. Rero ciyo hari ugwize iyo misi uza gusanga uriko ratora amafaranga y'amamiliyari menshi. Bisigura ngo mwico gihe biroroshe ko n'iterambere murishikako, biranoroshe yuko mukora ikintu c'inguvu kandi gikomeye, kubera ko mwakoranirije hamwe buryo muri benshi, muri mu bumwe. Bisha bituma rero mushika ku iterambere. Kuko ugiye guharura ajya miliyari twavuze 13 miliyari 500 millions, ugiye kuziharura zijya zose ushiza gusanga mu gihugu cose c'u Burundi hari ibiciro by'ibifungurwa canke by'ibindi bintu kanaka bigiye bikoroka bivanye nuko twagiye hamwe. Ntuzova ngo ugende ngo uzimbe kandi turi mu ntara zose z'igihugu c'u Burundi n'amakomine yose y'igihugu. Ntuzova ngo mu ntara kanaka byazimvye ngo muri komine byazimvye, mu gihe twabikoreye hamwe. Nico gituma rero ubu turiko turabahamagara, n'ubu turacabandanya tubahamagara abantu umuriyoni canke imiryango umuriyoni niyo dukeneye kugira ngo tujane mu iterambere, na cyane cyane ibyo kurima ikibonobono. Ego. Hari kibazo abantu benshi bibajije, na jewe nibaza, ni kubera iki umugambi nk'uwo wo gufata abantu umuriyoni mu bashire hamwe mwishira hamwe rimwe, si igikorwa ca bose, ni igikorwa nibaze ko ari n'ijyambere ngira kizoba kibaye mu Burundi. Mbega hari abategetsi mwituye kuvuga ico gikorwa baba bakizi, hari abo mwituye bakanabafasha canke haro nabo mwituye bakabirengagiza? Muri make
ibi byose tuvuga hano barabibona sivyo baranabikurikirana abategetsi n'abandi bantu bose batandukanye barabikurikirana kandi ndazi yuko mu gihe batobona ko ari vyiza ntitwaba tuguma tubandanya dutanga ibiganiro ukabona ko umugambi ari mwiza kuko uduhamagarira gukoranira hamwe na cyane yuko iyo turiko dukorera hamwe bituma dushika kwihangiro rero twavuga yuko twituye abarundi bose kugira ngo baze tuje hamwe ntabwo twavuze ngo duhamagaye banaka gusa oya ariko twagombye abarundi bose hari umutegetsi umaze kuvuga ati reka twifatikanye naka kumbure ibi bintu hagire n'abandi bantu babitahura kuko hari nk'umuntu atahura ikintu kubera kibonyemwo umuntu runaka urumva ni bya bindi nyine tugenda tuvuga mu Burundi bizoza bitugora gushaka ku iterambere ucumenga ngo umutegetsi atarimwo canke urya muntu akomeye atarimwo ucumenga no wescro ucumenga no gusuma ariko nawe urakomeye nawe urimwo urakomeye n'uwundi aje arakomeye rero tubuza abategetsi kubera ko ubutegetsi ivyo tubuza abategetsi biba bitandukanye navuga ko ivyo hanini ntitwovyinjira ko kanini cyane kubera ko twe tubona twakira abantu bose iyo rero aje bitumenya ngo n'umutegetsi canke n'umuki twega duhaye karanga muntu yiwe tubona ko amazina yiwe wo gusa ntabwo tuzakumenyamwo ngo kuri karanga muntu wanditse ko ngo n'umutegetsi kanaka ariko nibaza ko barimwo none gashaho twa tuko turamagara abantu umuriyoni kandi bari mu Burundi bwose imiryango yose ukaca uvuga yuko batarimwo bareka kukubwira ati genda umutegetsi kandi ubonye umuntu aparitse imodoka n'ibyo bisigura ngo n'umutegetsi n'abandi bantu basanzwe baraparika imiduga atari abategetsi rero barimwo abantu bose mwaravuze ukuntu umuntu ashobora gukurikirana imitungo yiwe ku biciye kuri logiciel ariko bavuga yuko ngo nta nyambi ibura gahonzi hari n'igihe mushobora guteragira ahantu ibintu ntibigende nk'uko mwavyifuza mbega mu gihe bigenze nk'uko hari abantu bashize nk'imitahe kandi ni kuvuga mwakoresheje ya mitahe yabo muri ico gihe bica bigenda gute canke nyamba bitaranaba mu gihe n'ivyaba bizoca bigenda gute maramo bamenyesha ati vyagenze uku twagize perte iyi nini baba bimeze gute ko bijanye n'ivyo byuko babikurikiranira aho bari hose ivyo ntibiraba ivyo ntibiraba kandi nibaza yuko ntidushira imbere ko ivyo vyoba ahubwo dushira imbere yuko twoguma twiga dukora uburyo bwose buzotuma ivyo bintu bitodushikira na cyane yuko bavuga ngo muri baya bimyemerere y'abantu y'amadini bavuga ngo byabaye ku Bisirayeli ngo byatubereye akarorero abo ni bimyemerere y'abantu bisigura iki ivyabaye kuri basokokuruza abarenganye bagiye bakora amaproje atandukanye mu Burundi bavuga yuko byatubereye akarorero bishe bituma rero tuguma twikingira turaba byose byotuma ibikorwa bitaba bigenda neza mumaze kuja mu ntara zitari zike ariko zitari na nyinshi hariho Ngozi hariho Muyinga Kirundo Cankuzo izindi muteganya kujamwo nizihe kumbere n'abantu baho babe barabitegurira kugire baze bashidukane n'iyo haba mu kurima igiterwa haba no gushira nk'amahera muri microfinance canke muri kibonobono cooperative murakoze cyane intara zose tuzirimo kuko zirimo abanywanyi zirimo abanyamitahe zirimo abanyamitahe bisigura yuko nta ntara nimwe tutazojamo rero ubu unye twitegurira ko tuja mu zindi ntara zose zisigaye z'igihugu kugira ngo twugurureho amabiro twugurureho ibikorwa kugira ngo ibikorwa byose bikunde bibe bihari ariko ubundi barahari abanywanyi bariyo ariko bisaba urumva ko ntihogenda ngo ugurire bira ahantu utateguye ingene bizokurikirana ibikorwa byo muri iyo biro ni ngombwa yuko umanza gutegura iyo biro ugategura ingene ibikorwa byose bizogenda bikanakurikiranwa yaba n'indimo mwohashira kugira ngo bize bikunde izo ndimo zikurikirana
Nibaze ko ihangiro ryanyu mu mwaka intara zose mu kibonobono kizoba gihari. Cane gose na cane yuko twababwiye irya microfinance turi mu gutanguza ya MAC microfinance agricole kibonobono. Urumva ni microfinance kiri en cours de création kugira ngo tuve muri rya twari dusanzwe turimwo tuje mu rwego rwa mbere. Iyo rero kujya twabibabwiye izoba yorohereza abanyamitahe bose n'abandi barundi bose batandukanye. Na cane yuko mubona yuko muri interieur usanga ama microfinance canke ama banke atahegereye byoroshe. Hari umuntu umwe twaganiriye ngaharejo niwe yatubwiye yuko ngo ruguru mu ntara za ruguru biragorana ingene umuntu arashobora kuronka amahera ngo arangure umugambi kandi ayafise muri konte mu microfinance cyangwa mu mabanki. Usanga nk'ubukeneye 10 million bakaca bakubwira ngo turindiye umuntu aza kugira versement. Ugasanga nk'amahera baba baradonye muri iyo banki cyangwa mu microfinance yaraheze, abanywanyi barayarotiye baca baragenda barabika. Abantu bakarotira amafaranga akayabika. Rero mwico gihe ucuguma ubona ko yaba banka cyangwa microfinance ucuguma ubona kumenga ntikikora neza. Ni byiza rero yuko ibi tuba tuko turazana ama microfinance abari karavuka n'ibindi kugira ngo aze asahirize yongereze inguvu kuri ba bene gihugu babandi bariko bakora imigambi yabo ruguru hatandukanye kugira ngo ibikorwa bigende neza. Nico gituma rero tuvuga ati intara zose dutegerezwa kuzibamwo kugira ngo iyo microfinance izi kwiragira izo ntara zose z'igihugu c'u Burundi ndetse na cooperative nayo yoyo bisanzwe ko yamaze gukwiragira. Biseye ko tugenda dushira ku mugaragaro ibikorwa byose byaho hantu na cyane ko bazi yuko muzi yuko twamaze kurima ikibonobono twanze kukirima mu ntara ca Cankuzo, Kirundo, Muyinga, tugomba gutandukana no kurima handi hose. Bisigura yuko rero hose tuzohaja kandi dukeneye ikibonobono kigwira Uburundi bwose kikarimwa kuko murazi yuko gisanzwe gifise agaciro kanini kadasanzwe na cyane ajya amavuta ava mu kibonobono. Yego hari abantu usanga ikibonobono bahora bacyumva ariko kurekura amafaranga yabo ngo binjire mu kibonobono bikabagora. Abenshi uhora bumva basigura iki? Ni ikihe kintu gituma batarikora ayo mafaranga kandi bama bararaba bino biganiro? Ikintu novuga ibintu dukeneye guhindura mentalite. Abenshi biva ku kuntu mu vyiyumviro vyabo ubusanga umuntu ivyiyumviro byiwiwe akimvira ko amari karakora wenyene. Ico novuga bikunda kuva ko hanini nukuntu abantu bamenye gukora bigunga bonyene. Kandi iyi system yo gukorera hamwe twebwe muri Afrika iratugora cyane kora ko abazungu bobo bazi iryo banga baritahuye cyo gituma ubona bo bakorera hamwe. Rero nk'ubu umuntu mu bw'ibihumbi 6 6000 par action yumva umenga n'umuzigo munini umuremereje mu gihe izo 6000 naho yo mutakarana ngaha atakintu na kimwe avuga cyangwa agire gute usanga no yagiye no gusorora arasha no gusorora ibirenga ibihumbi 6 n'ibihumbi amajana akabisorora akabinywa akabijya byose bigahera. Ariko mubwiye ngo utegure kazoza kawe bizoca bigorana. Ni hamwe rero uzosanga ejo biento yabizo microfinance yaba company ya kibonobono imaze gukomera azazoja kudepoza diplome ngo bamuha akazi. Akacarondera ahantu aca ku ruhande ngo tange ibiturire kugira bamuha akazi. Oro naho yari kubigira gute? Yari gushamwe imitahe. Amaze gushamwe imitahe rero agaheza akaronkamwe nakakazi kubera ko yasize imitahe mu bintu by'iwiwe. Rero novuga yuko impamvu ya mbere nuko batubona umenga nta force turiko turabashirako canke ntibatuzi nyene ngo batubone tugaragara mu bantu ko nyene uvuga ngo ndi camamare. Ikindi naco bavuga ngo twokwibwa. None uvuze ngo wokwibwa gute mu gihe turi ngaha mu gihugu kandi uzi naho dukora naho turiko turakorera kandi mu gihe ibi byose biriko biraja ku ma social media iratubona abantu bose guverinoma yose y'igihugu iratubona. Rero novuga yuko ari ubugaba canke kutaramenya ico bita gukorera hamwe. Igihe bazogitahura ico kintu
bizotuma mubona abantu binjira ku bwinshi cyane, ariko na n'ubu bariko baraza hatari bake bazi iryo banga baraza, na cyane cyane yuko kote diaspora bo baba bazi imigambi hari ingene ikorwa, ingene abazungu bakora, ingene bari hamwe byose bigenda, bo banyeruka kuvyumva vyihuse cyane. Yego n'abantu benshi nibaza yuko mufise benshi n'aba diaspora n'abarimo n'abarundi barimo ariko batari bake, abari ngaha mu gihugu barimo batari bake. Haro nk'abantu usanga yandikije mutaranabonana ugasanga yarungitse ntakuzi nibo benshi, na cyane cyane ko twavuze ngo nimero ya telefone nijya nibagende bashireko, na n'ubu turaza gusura tuyibahereze ijya nimero yo gushirako kuri rimikash canke ntubabwire banki ijya nimero ya banke canke ya Copec bashire ku buryo, hanyuma batange iyo message yuko bagize ubwo buryo canke iyo resi ya border yuko yarisha amafaranga ashire kuri rya WhatsApp, hanyuma tuje tumwarugisha kuko ni benshi nkora mbona kuri ku biro mu biro aho dukorera, kaza numva ngo ni mushasha, mambe kaza numva ngo asanzwe ari umunywanyi, je nagira ngo ni mushasha. Akaza ahaje kuba visita. Ego akaza aje gutora nka document ziwe kubera ko yabari ari kure. Waruvuze ngo ikibonobono ngo gifite agaciro ngo cyane cyane ngo ku mavuta, ariko ajya amavuta twasanze kugira aboneke hasabwa imashini iyahingura. Ikibazo ni iki, ijya mashini none yarabonetse canke nawe nyene dukomeze guterereza cyane kugira ijya mashini turonka uburyo bwo kuyigura? Murakoze cyane. Twababwiye bwa mbere isoko yarabonetse yo gushora ikibonobono, ubu certificate irahari yo kugishora hanze. Notre visionnaire yarayironse, nubwo tutohingura ry'amavuta isoko yo kugura zijya grain irahari, certificate irahari deja ubu. Hanyuma imashini si ibintu bigoye cyane, mugabo none wowe uzana imashini utariyimbura kwanza, rego manza kugira umwimbo ukaba ufise ngaho imbuto ibyo wimbuye ukaba ufise, maze kuba ufise rero uco wiga mbega mpingure canke shore. Guhingura navyo ntibiba bigoye, kugira ntibiba bigoye kuko no muri ibi by'ikirundi bisanzwe nyine by'iwacu birakunda yuko ugira gute ukoramwa ry'amavuta. Rero novuga yuko ntitwasha tuzana imashini tugitangura kuko yoce buri byikora, ahubwo reka imashini zoze hari ibyo twimbuye, ibyo twarimye mu mirima yacu. Ego igihe duheruka mu mirima mwari mwatubwiye ati ikibonobono kiboneka ngo muri 3 mois, nimba ni amezi 5 4 ahantu hashushe n'amezi 4 mugurana hari nkari ya ruguru abari ahantu hakanye, hagiye utangwa guharura kuva ku mezi 6 gushika ku mezi 7, niko gice gitangura kugira gutanga umusaruro. Ni kuvuga mu mezi 7 urashobora gisoroma. Ego nk'ubu wonya kiya twateye mu cankuzo kijya dushobora kuzogisoroma ryari? Mbo bivana n'ingene cyakuze nise kuntu cyakuze kuri cyo. Rero mbo kubera ko twabiteye ku mutasiro w'imvura, urumva rero ko bientôt tuzoguma duharura amezi, hanyuma tubone ko dushobora kucimbura. Twaro amezi hari amezi ndwakwiye birumva bisha byoro. Haro nabavuze ati ngo ico kibonobono je ndakizi muhira ugatumba, mbega hageze kugira kuzana babazana ivyo barimye mu gihe uwo muntu yiyandikije ari mu muryango w'iwanyu, kijya cyo muhira naco nyine ashaka kivangana kijya canke si bimwe? Oya bijya byo mwishamba si cyo kimwe nibyo turima. Hanyuma ikindi naco nuko yarakirimye ku gatwe kiwe bisanzwe, aremera urumva kuzogishora mu gihe gisa nico barimye. Ni kuvuga nuko atwari muri koperative? Oya atari muri koperative ntibikunda, amanza yinjire ashora ibyo tarimye, erega imbuto tuzidanaza muri koperative. Ni kuvuga umuntu aje kugura irya mbuto bategereza kwanza kwiyandikisha muri koperative? Amanza kuba umunyamitahe arinjira akaba umunywanyi. Hanyuma akacagura rero imbuto akagenda agatera, hanyuma rero akazashora muri koperative. Reka tugarukire rero kuri ya miryango umuriyoni. Hama za miliyari 13 n'imiliyoni 500 zibonetse,
mwavuze ngo zizokora ku burimyi, ni burimyi by'ikibonobono gusa? Mbo ntizizokora ku burimyi gusa, zizokora harimo twaravuzemo ica microfinance, turavugamwo icuburimyi, turavugamwo uburimyi twavuze si ikibonobono gusa, ariko target ni ikibonobono, turavugamo n'ubudandaji. Urumva ntizokora hamwe gusa, kuko izokora ahantu henshi. Ubudandaji twumva iki? Twavuze ibi twafatiye ku karoro k'ibiharage gusa n'ibigori, twabona aho twagomba tugafata ibifungurwa muri make. Rero muri ico gihe urumva bizoba vyoroshe cane yuko imiryango yose iba satisfait no kugura ivyo bifungurwa tuzoba tudiko turadandaza, kuko urazi ko twavuze ikintu kivuga ngo umurimyi umuguzi umudandaza. Urumva wararimye uzoshora kubidandaza muri koperative ikungukire, hanyuma niyakungukira wongere uze kugura nk'ivyo ukenera kurya bitandukanye, ube winjije hariya muri koperative, kuko nubundi naho ugenda ku yindi soko uzosanga ibe yari yayindi nyene, hanyuma ho uzosiga amahera ugende, mugabo uguza hari izoba wishoreye. Ivyo navyo urumva birosha bituma uduga mu buryo bwa economy, ndetse n'amagara akagenda neza, na company nayo igatera iduga. Yego. Turi mu ntango z'umwaka wa 2025, nakaye karusho ikibonobono oil yateguriye abanywanyi bayo ndetse n'abantu bariko barayuhurumbira? Akarusho nuko nibinjira muri no mugambi bazoshora kunguka bikwiriye, kandi aho bazokungukira ni henshi, kandi twabibabwiye aho kungukira ni henshi, harimo byinshi byaho kungukira. Rero nibaza yuko uturusho duhari ni twinshi cyane, nibaze tuje hamwe dukore, nitwakora izo nyungu zose tukenera turondera zose bizoshoboka, kandi byose birokunda mu gihe dushize hamwe tugakora. Kuko nitudashira hamwe ngo dukore birusha byanka, kandi urumva ndi umuntu umwe ntizoba bigikunda ko nkora cyane ngo bikunde ko nshika kwiterambere mu gihe twokora turi benshi. Okay, reka ikiganiro twigarukanire ngaha. Nibaze ko ikintu tuzogikorera maybe nko kuri tele, twagiye mu yindi ntara kugere mbe tuzosubira kuvita zya ntara zindi tureba ahantu bigeze. Na cyane none tutagiye kubereka ko ibyo twavuze yuko twarimye bishoboka ko bigira gute, byosha bigorana. Ifoko rero ibyo twabasezeraniye, ibyo twaberetse bazobona aho bigeze, ndetse banamenye n'ingene ibindi byose biko birakurikirana. Tunababwira yuko ino 2025 tugomba gukora cyane, kugira ngo nawe ujya mu muriyoni w'abantu tuwukwize, ibikorwa by'iterambere bize dukunde bikoreke byose, turi hamwe twese. Yes, merci Ekon, ndagushimira cyane. Murakoze cyane, namwe turabashimiye ukuntu mwatwakiriye, kandi turiteze yuko naba bariko baradukurikirana bagiye kuza kugira ngo dushobore gukorera hamwe, dukore imigambi yo kwiteza imbere, na cyane yuko ari byo bizotuma dushika kuri rya terambere na rya hangiro twiha yuko tugomba gushika ku ntambwe nziza idasanzwe. Tunabibutsa rero aho dukorera ni hajya hepfo gatonyi, hafi no kuri OK Bazaar, ni impande na OK Bazaar uja kwa Sion, uri kuja kwa Sion, muri etage ya Global Maintenance Office, muri etage ya mbere, ibiro 102. Hanyuma nabibutsa ko turiko turakora no mu zindi ntara zitandukanye, Ingozi, muri Kinyami ya kabiri, ya mbere, ni Muyinga kuri hotel Kizanye, no mu Kirundo hajya bita kuri rya rigenda kuri sentare. Ego. Yes. Aho rero tubitege yuko bagiye kuza, kandi namwe mugiye kuza, n'abandi bose batandukanye bagiye kubikurikirana, bamenye yuko tutarugara. Tunabibutsa ikiringo cyo kugara ko itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu ku ruhande rwo gushira imitayo muri game microfinance kiratangura, tuzoba twugaye itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu buryo bwa koperative turiko turakena abantu umuriyoni. So bidireke itariki 15 tuzoba twugaye z'ukwezi kwa kane. Rero niba nyaruke, niba nyaragase batarasigwa n'amajambere,
kugira ngo tuje hamwe twiteze imbere. Inimero ni yayindi nyene baza gukora kujya twababwiye, bashireko kuri imikasha aho bari hose canke kuri rya konte twatanze. Batume message yuko barishe, bisigaye ico tubakorera byose byankenerwa byuko abanyamitahe kandi byose birosha bigenda neza. Nimero zabo zingaho onya kuri screen turazicisha ko murazibona hama mubandikire. Reka nagushimire yo muntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma, aho uri hose wubahwe. Big up on yourself.